Ako n'akanyamuneza kakirijwe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye aho yari yagendeye ikigo Uwiragiye gisanzwe gifasha abana bagendana ubumuga bwo kutabona. Inyuma yo kumutembereza yaciye ashirako ibuye rya mbere kuri ico kigo kiriko cubakwa ku mutumba Gakungwa wa komine Kabezi intara ya Bujumbura. Sylvie Uwiragiye yatanguje ico kigo ari nawe akirongoye avuga ko ico gikorwa yagitanguje afashijwe n'umushinga ntahe wiwe Uwiragiye François kubw'umutima w'impuhwe ariko agatera kamo leta n'abandi bose kumufasha kuko ngo abana bagendana ubumuga bwo kutabona bakenera ibikoresho vyinshi kandi bizimvye mu kwiga kurusha abana bakomeye vyinshi ndetse biva hanze y'igihugu. Akifuza ko muri kazoza abo bana bovamwo incabwenge zikomeye ndetse zizezwa amabanga y'igihugu. Uburyo ntibwigera bukwira na cyane cyane kuko dukoresha uburyo bwinshi cyane. Umwana agendana ubumuga bwo kutabona akenera ibintu byinshi cyane, haba mu kwambara, haba mu gufungura, kuko dufise abana batoya usanga ari abaregwa b'imyaka 5 gushika ku myaka ikuze kuko wumvise ko bagera mu w'icenda, urumva bakenera ibintu vyinshi. Rero uburyo dukenera ni bwinshi, haba gufungura, haba mu buraro, haba mu kubigisha, dukenera uburyo bwinshi cyane. Rero mu gutera akamo, ndatera akamo leta nkozi na leta mvyeyi kuko niyo ya mbere, kuko ndereye igihugu bene Burundi yuko bonshigikira bakamfata mu mugongo na cyane cyane mu buryo butandukanye. Ati uburyo butandukanye n'ubuhe? Kubigisha neza na cyane cyane mu buryo bw'indero n'uburyo bw'ibikoresho, uburyo nyene ubu dukoresha bw'amafaranga kuko bimwe ntitubikura hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, tubikura hirya y'igihugu kugira dushobore kubasomesha neza uko bikwiriranye, kuko ivyo dusomesha aba bana mu kubasomesha ntidukoresha kujya abandi bana babona babikora. Mwazi yuko abana babona bakoresha ibitablo, amatablo, ariko bajya bakoresha amatablete n'ibindi bintu dukura hanze nk'impapuro n'ibindi bikoresho. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yabemereye ko ikigo Umugiraneza asanzwe arongoye ataco kitazokora mu gufata mu mugongo ikigo Uwiragiye, agasaba abarundi bose umwe wese gukora ico ashoboye mu gufasha abana bagendana ubumuga n'imfuvyi. Nagira ndabemerere ko Fondation Umugiraneza ataco itazokora kugira ngo ikorere hamwe na Fondation Uwiragiye, kubera Fondation Umugiraneza na Fondation Uwiragiye bose bakora ivyiza gusa. Fondation Umugiraneza rero nko izina ryayo ribivuga yitaho ineza y'abantu bose, baba bagendana ubumuga, baba bakene, baba bageze mu zabukuru, bose gerageza kubagirira neza. Rero nagenda babwire ko abagifise amaso abona ibihwihwi ko Fondation Umugiraneza isanzwe ifise umugambi wo kuvura amaso yifatanije na Fondation Uwiragiye, ko tuzogerageza turabe abo babona amaso yabo ntazogende akagirire, kandi abahinga boshobora kuyavura mbakire. Aho rero nkuko yabivuze, mpamagariye umuntu wese ari ngaha, umwe wese nkuko twavuze afise ico ashoboye. Yavuze abagwiza tunga, aha twese turafise itunga. Itunga rikuru ni umutima buntu, n'umutwe wo kwiyumvira, cyane cyane yumvira ku bandi. Urashobora kuba udafise amikoro manini, umugabo ushobora gufata ukuboko uwundi atabona. Rero tuve hasi twese tugira urunani. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yari yagiye yitwaje agakemanyi yasangiye n'abana barerewe mu kigo Uwiragiye mu ntumbero yo guhimbazana nabo umunsi mukuru wa Noheli. Ikigo Uwiragiye kimaze imyaka 3 gikora, gushika ubu kikaba gitunze abana bagendana ubumuga bwo kutabona bashika 70, kikaba cigisha abana kuva mu binyoni gardienne mu rurimi rw'igifaransa gushika mu mwaka w'icenda, ariko hakaba hariho abashika 5 bafasha biga muri kaminuza.